Banywanyi bakunzi b'ikiganiro cacu ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu biro bya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro c'uno munsi turababwira ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa ijanye n'ishingwa ry'uburyo leta izokoresha mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022. Umushikiranganje ajeje kwigira ca leta Domitien Ndokubwayo akaba ari we yari yaserukiye leta kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 14 Rusama umwaka wa 2021 kugira ngo atange imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa ijanye n'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022. Umushikiranganje akamyesha ko iryo bwirizwa ritanga intumbero zirashe kuvyerekeye ishingwa ry'uburyo bukenewe n'inzego za leta kugira ngo imirimo ya leta iranguke. Ibwirizwa inimero imwe agakwego gashinze 35 yo kuwa 4 Kigarama 2008 rigenga uburyo bw'ikigega ca leta Gifaransa loi numero 1/35 du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques riratanga intumbero zirashe kuvyerekeye ishingwa ry'uburyo bukenewe n'inzego zose za leta kugira ngo imirimo ya leta iranguke. Rirerekana ingene ubwo buryo bwinjira mu kigega ca leta, bikanerekana kandi idonido ingene ibwirizwa rigenga amafaranga leta yinjiza nayo ikoresha ku mwaka ritunganwa. Integuro y'ibwirizwa rizogenga uburyo bw'amafaranga leta izinjiza n'ingene azokoreshwa mu kiringo c'umwaka wa 2021 ushira wa 2022 yatunganijwe inyuma yuko inzego za leta zitandukanye zibanje gushikiriza ubushikiranganje bw'ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi integuro z'uburyo zibona zikeneye kuzokoresha muri uyu mwaka uza. Mu kugira integuro zazo zarisunze ibiri muri ca gitabo gitegekanya iterambere ry'u Burundi ku kiringo c'imyaka 10 duhereye mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Integuro zitandukanye zimaze gushikira ubushikiranganje bw'ikigega ca leta no gutunganya ubutunzi kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku rya 29 habaye guhanahana ivyiyumviro hagati y'abahinga. Inyuma yaho ku magenekerezo ya 9 gushika ku 11 Ruhuhuma umushikiranganje w'ikigega ca leta yarakiriye abashikiranganje batandukanye n'abandi bubahwa baserukira izindi nzego zitegukira ubushikiranganje. Muri iki kiringo naho nyene barabira hamwe ingene uburyo bwitezwe kuboneka bwogabanganywa ku mirimo itandukanye. Inyuma yuko abahinga bashize hamwe ibiharuro by'uburyo bwitezwe n'ivyifuzo by'ivyorangurwa n'uburyo vyotwara byarabonekanye ko hari imirimo yasigara itaronka uburyo bungana na miliyaridi 750 z'amafaranga y'amarundi. Twomenyesha ko naho hariho igihengeri kingana na miliyaridi 150 cari cimbwe kugira ngo ivyankenerwa bishobore kuronka uburyo. Uburyo bwose bwitezwe kuzobonekana muri uyu mwaka utaha 2021 ushira 2022 bungana na miliyaridi z'amafaranga 1,563 n'imiliyoni 300 mu gihe muri uyu mwaka w'2020 ushira w'2021 hitezwe imiliyaridi 1,422 n'imiliyoni 810 z'amafaranga y'amarundi. Ni kuvuga kuva ku mwaka umwe uja ku wundi inyongera y'9.87 kwijana. Muri iki gihe nyene uburyo bw'amafaranga bwitezwe kuzokoreshwa muri uyu mwaka 2021 ushira 2022 bungana na miliyaridi 1,715 n'imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi
zivuye ku miliyaridi 1,576 miliyoni amajana 3 muri uwo mwaka turimo w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Byumvikana ko igihengeri cyo mu mwaka ugiye kuza kingana na miliyaridi 151 n'imiliyoni amajana 8 z'amafaranga y'amarundi, mu gihe cyari kuri imiliyaridi 153 n'imiliyoni amajana 2 muri uyu mwaka turimo. Hari rero igabanuka ringana na miliyaridi 1 n'imiliyoni amajana 4 ugereranije n'umwaka uheze. Iyi ngendo ikaba ari nziza kuko atari vyiza ko igihugu cobandanya cagura ico gihengeri. Uburyo bwinshi bungana na miliyaridi 1,195 n'imiliyoni amajana 5 z'amafaranga y'amarundi buzokwegeranywa hagati mu gihugu biciye mu makori, amatagisi n'ibindi, mu gihe hanze hitezwe imiliyaridi amajana 333 n'imiliyoni amajana 9 mu mafaranga y'amarundi. Muri ubwo buryo bwose imishahara y'abakozi bose ba leta itwara imiliyaridi amajana 499 n'imiliyoni amajana 7 z'amafaranga y'amarundi, mu gihe amahera azoja mu migambi y'iterambere angana na miliyaridi amajana 611 n'imiliyoni amajana 4. Muri aya hafi igice akaba azova hanze mu basanzwe bafasha Uburundi. Nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yamubajije akarusho iyo nteguro y'ibwirizwa izozana. Umushikiranganji akaba yishuye avuga gutyo: iyi nteguro rero ihagaze ku cizere ko ubutunzi buziyongera muri uyu mwaka uza w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 ku rugero rwa 3.6%. Ibiciro navyo bikaziyongera ku rugero rwa 6%, vyongeye ingereranyo y'amakori ku butunzi ikaja kuri 15.7%. Ntitwibagira rero yuko ivyo tuvyiteze mu gihe cakiza COVID-19 tuzi ko kizingamitse isi yose cogabanya ubukari n'umurindi, mu gihe cobandanya uko kiri ibiharuro birashobora guhinduka. Ivyo biruko mu gihe kw'isi yose ubutunzi bwasubiye inyuma ku rugero rw'ibice 4 ku rugero rwa 4.9% muri uyu mwaka uheze, bivanye n'ico kiza nyene COVID. Aha dufashe kw'isi yose. Nyaniteka mukuru w'inama nshingamateka, iyi nteguro yatunganijwe n'ishaka ryo kubandanya dushira mu ngiro wa mugambi muri kiraterambere ry'igihugu guhera mu 2018 gushika mu 2027. Ni intambwe mu guhindura isura ry'ubutunzi bw'u Burundi. Byongeye vya bisata nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye yashimikira ko muri discours programme byarashizwe imbere. Navyo novuga intwari ibereye, amagara y'abene gihugu, uburimyi n'ubworozi, guteza imbere urwaruka n'ibindi. Igisata c'uburimyi n'ubworozi kizobandanya gishigwa imbere, kandi niko tugize iminsi tubiyaga yuko igisata c'uburimyi n'ubworozi coshigwa imbere, kubera yuko ari ryo shimikiro ubwa mbere ryo kubaho kwa bene gihugu, bagafungura bagahaga bakagira kumbure n'umusesekara, ariko kandi ni n'igisata c'ishimikiro ry'ubutunzi mu gihe cogira naco uruhara runini y'inyagwaco goduga mu bijanye no kwinjiza uburyo mu kigega ca leta. Rero iyo tuvuze gushira imbere iki gisata, hariho abagenda kuraba muri izi nteguro barondera uburyo buja muri ico gisata, bagava bibaza ko ubwo buryo budakwiye habe namba, kubera yuko uburyo buja muri ico gisata budaca gusa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi. Uburyo buja muri ico gisata buraca no mu zindi nzira. Aha twofata nk'akarorero ku mafaranga ashika hafi miliyaridi 200
aca mu bushikiranganje butunganya iterambere rusangi biciye mu kugura umwavu, kandi n'ubu leta ikazobandanya ifasha bene gihugu kuronka imbuto zirobanuye n'umwavu ku giciro kitavuna. Turetse ivy'uburyo bw'amafaranga, harabaho no guhimiriza abene gihugu, aho twese dusabwa kwegera abene gihugu kugira ngo tubumvishe yuko uburimyi n'ubworozi ari ryo shimikiro ry'iterambere hano iwacu. Leta rero izobandanya ibahimiriza kugira barime baronke ivyo bafungura bikwiye, bongere baronke n'umusesekara bashora ku masoko, yaba ku masoko yo ngaha hagati mu gihugu cacu canke ku masoko mpuzamakungu. Gutyo ca civugo ti umunwa wose uronka ico urya, umufuko wose uronka amafaranga kibe ingiro. Muri iki civugo turumva neza yuko harimo ryashaka rya leta yuko ca gisata c'uburimyi n'ubworozi twifuza ko kijamwo uburyo, kutoba uburyo butakaye, mugabo buba uburyo buzogaruka, kubera yuko uzokwinjiza umwimbu uvuyemwo, uzokwinjiza amafaranga mvamahanga, ariko kandi ukanaduza n'ubutunzi bw'igihugu. Mu ntumbero yo guhimiriza no gutera intego urwaruka n'abakenyezi kugira inguvu n'ubwenge vyabo babivyazemwo ivyiza vy'iterambere, leta izofasha kugira ya banki y'urwaruka n'iy'abakenyezi zizokore zidasaba inyungu z'umurengera. Ivyo bizoshoboka biciye muri ca kigega c'ubwishingizi twita FIGA. Igihugu kirakeneye gutunganya neza ivy'ubutunzi, bwabo buja mu kigega ca leta biciye mu kigobe canke ubutozwa mu makomine canke no mu bitaro n'ahandi. Nico gituma iyi nteguro igaruka ku kumenyesha ubushikiranganje bw'ikigega ca leta umusaruro uzoba wabonetse no mu makomine, mu bitaro n'ahandi hashobora gutorezwa amafaranga, mugabo hakagaruka kanasaba yuko leta ishiramwo uburyo. Ibi bizotwereka intumbero y'ingene mu myaka iza leta ishobora gushigikira aha canke hariya bivanye n'amikoro baba bafise. Mu ntumbero yo gusubiramwo amabarabara, umushikiranganje yaratanze umuco kuvyo leta izotunganya, yongera aragaruka no kukiza coronavirus. Turabibona yuko amabarabara yo mu gihugu cacu menshi ashaje, ibiraro biguma bisiduka, ayandi mabarabara ntiyigeze akogwa neza. Mu ntumbero yo kuronka amabarabara ameze neza yotuma ibidandazwa bihanahanwa hagati y'intara canke y'igihugu cacu n'ibindi bihugu, haragiyeho umugambi wo gushiraho ikigega kizojamwo uburyo bushika hafi imiliyaridi 23 azofasha gusubiramwo amabarabara ageze habi. Uburyo buzoja muri ico kigega bukazova mu itagisi y'ibarabara hamwe no kwitagisi kubakoresha mu ntunge bwa buhinga bwa none, nabwize ko ari ubuhinga bakoresha umuyaga, ubuhinga bwa none biciye muri bimwe bavuga gukoresha amamega. Ikiza ca COVID-19 kiracahanze isi. Hano iwacu Imana yaratugaranzuriye ko ibiganza, turacashobora gukorana, turacashobora kuja ku mirimo, ariko rero Imana igiraho imaniye. Nico gituma leta izoshiramwo inguvu kugira tubandanye dukinga. Ni kuri izo mvo amavuriro mato mato ariko aragurwa kugira tugume tugavye, bishitse ayo mavuriro ategurwe kugira ashobore kwakira abagwayi ba COVID-19 mu gihe vyoshika, eka mbere ndetse n'abandi bagwayi mu gihe ico kiza Imana yobandanya ikikwigiza inyuma. Mu minsi yahera byarashika ko ibikorwa dufashwamwo n'abadushigikira mu migambi y'iterambere bidindira bivanye nuko hagera gukora ivyo bikorwa tugasanga amafaranga y'umuzibukiro ntiyategekanijwe. Ibi byarashika aho amabarabara yaja kubakwa, bigashika aho bakwega insinga z'amatara canke hakorwa n'ibindi bikorwa bikomakomeye vy'iterambere. Gutyo
byaca bitwara umwanya kugira ngo ubwo buryo bushobore kwegeranwa. Ubu rero tukaba twarabonye yuko bidutwara umwanya bikaba n'igihombo kinini ku iterambere ry'igihugu. Ubu rero ayo mafaranga yarategekanijwe kuri ivyo bikorwa kugira ngo ntihagire ibizosubira gucerezwa no kubura ubwo buryo. Mu ntumbero yo gutangura gushira mu ngiro ya politike y'imishahara, ubu harategekanijwe miliyaridi 34. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'uko leta yari imaze imyaka 4 itanze yose hamwe imiliyaridi 80 z'amafaranga y'amarundi kugira hakosorwe ubusumbasumbane. Umushikiranganje akaba yashikirije zimwe mu ngingo zafashwe zizotuma ihangiro rishigwako. Mbere harafashwe ingingo zitandukanye kugira ngo uburyo bwose bushoboka buze bwinjire mu kigega ca leta. Aha twovuga kwagura urutaro rw'abatanga kori, l'élargissement de l'assiette fiscale, kugwanya fraude mu gisata ca douane nico amakori n'amatagisi, guhagurukira kwishuza abaheraniye leta, gukurikirana itangwa ry'uburusho n'ibindi. Ubwa kabiri hariho gucungera neza isohoka ry'amafaranga kugira vy'ukuri asohokere ikirukuri atagusesagura canke ngo dutakaze uburyo atacakozwe kiboneka kandi kiramba. Ni kuri izo mvo hariho ingingo zijanye n'itunganwa ry'amasoko ya leta zinjijwe muri iyi nteguro. Akarorero ngaha ni gukuraho bijya vy'ama exoneration ku masoko yose kugira ngo abahiganwa bahiganwe mu rukino rumwe gutyo vyorohe kubagereranya. Akandi karorero notanga nuko twisunze ivyigwa ubu hariho ordonnance ishinga ibiciro ntarengwa ku bidandazwa bitari bike bikunda kugurwa n'inzego za leta, haba uja hasi canke uja hejuru muri ivyo biciro. Ivyo bikaba vyabaye kugira ibiciro bidasiguritse bituma leta ihomba amahera atari make bihave. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka, iyi nteguro yerekana ishaka rya leta ryo kurangurira abenegihugu imigambi itari mike y'iterambere ry'ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Si ivyo gukekeranya, biraboneka ko uburyo buguma ari buke. Tubushize hamwe kumbure n'ivyo twaba twari dukeneye kugira turangure ibikorwa vyinshi by'iterambere twifuza. Ariko ubwo buryo buke bwotubera umutahe w'ibanze tukawuvyazamwo umwimbu uboneka, ni naho atacobuza tuza turatera intambwe mu nzira nziza y'iterambere. Gutyo Uburundi bukabandanya bwitera iteka, ntibuzerinze bukagira bukigaba bukigaburira. Leta y'u Burundi rero nyeniteka bubahwa mwese yantumye kuza gutanga umuco kuri iyi nteguro kugira muyemeje murungike leta, murungike abarundi bose ku kivi. Ejo aho bukera mu bucagucagu bw'ukwezi kw'indwi 2021 ntihazogire uwitwaza ngo yabuze isuka, ngo yabuze amase, yabuze imbuto n'ibindi vyo kuvyaza umusaruro. Uwo mutahe ungana na miliyaridi 1,715 z'amafaranga y'u Burundi leta igiye gukoresha. Murakoze. Inyuma y'imvo n'imvano nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarabajije ico uburimyi n'ubworozi bizofasha mu kugwanya igihombo. Ayo mahera azoba yarubitswe mu burimyi n'ubworozi, kandi ko batwumvise ko atari makeyi, kandi ko batwumvise ko uburimyi n'ubworozi ari bwashizwe imbere muri action gouvernementale. Ayo mahera azoheza afasha iki mu bintu bijanye no kugabanya le déficit y'igihugu. Twumvise ko n'amadevize azoduka ushobora kwinjira, tukibaza rero tuti none ubwo burimyi n'ubworozi buzohera gufasha iki mu bijanye no kugabanya déficit y'igihugu. Ikindi cya kabiri kijana n'ico nuko aha ntibyavuzwe ariko twashaka tubaze mbega
uburimyi n'ubworozi bugiye kubigenza gute kugira ngo tumenye ingene uzojuwa agraro muri PIB y'igihugu, mugiye kuzobigenza gute kugira ngo tuze tumenya neza ivy'uburimyi n'ubworozi buzoza yinjiza mu bijanye na PIB y'igihugu, ari kugira ngo noneho no PIB bizobe vyoroshe kugira ngo tubimenye, kandi noneho n'uburimyi n'ubworozi nabwo uzoshobore gukora amaplanification yoshobora gutuma koko twereke ko uburimyi n'ubworozi bugiye kuba isoko ry'ubutunzi bw'igihugu. Mwagarutse cyane rwose ku burimyi n'ubworozi, muravuga yuko hagiyemwo uburyo butari buke, mugabo mwabajije muti mbega none ayo mahera ariko araja muri ico gisata urya vy'ukuri azovyara inyungu, azogira ingaruka nziza ku buryo bw'uko bihindukira bikadufasha kugabanya ca kibazo dufise ca deficit. Nagomba nishure ntakekeranya yuko imitahe iriko irashigwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi biciye mu nguvu za leta, eka mbere ndetse no mu nguvu z'abikorera utwabo na babarimyi bose, izo nguvu vy'ukuri zerekana yuko umwimbu ugenda wiyongera. Umwimbu wiyongereye bifise ingaruka nziza cyane rwose ku butunzi bwacu. Ubwa mbere hoho iki gisata c'uburimyi n'ubworozi, pare yaco muri bimwe twita PIB ica iduze no kuvuga yuko na ya croissance économique turondera iraduga. Ariko nshimikire ku bintu bikenyi nka 2 canke 3. Umwimbu mu burimyi n'ubworozi iyo uduze, icambere abene gihugu barafungura bagahaga, bakagira n'amagara meza. No kuvuga yuko baca bagaruka kandi bakaba beaucoup plus utile, bakaba beaucoup plus actif kugira ngo bashobore bashobore kugwiza umwimbu usumvya. Umwimbu rero ntushobora kwiyongera abantu badarya ngo bahage. Iyo umwimbu ari muto hagati mu gihugu, no kuvuga yuko ico gice cyose kibura gica gisahirizwa n'ivyo dukura hanze. Ivyo dukura hanze navyo mu nkundire kenshi nkunda kuvyita ko ari ukuzera inze, kuko ayo mafaranga usohora ujana hanze woshoboye kuyagumiza ngaha mu gihugu canke ukayashira mu bindi bisata bikeneye ko uza kurondera uburyo bwo gushobora kwinvestisa mu byo udashobora kwikorera. Rero kuja gusumira hanze hariho amadevize abasohotse, kandi hariho n'ukuntu ivyo hanze bigeze igihe navyo bikabura, ucubura nahuza kubisumira ibiciro bikaduga n'ibindi. Mwumve neza yuko iyo ubuzima rero buzimvye ku mwene gihugu, kubera yuko umwimbu w'ibifungurwa wagabanutse mu gihugu, naho nyene bimwe vyose twariko turavuga byo kugabanya deficit ntibiba bigishobotse, kuko leta icishira ubwo buryo ngaho nyine ibona ko keneye gusahiriza kubera gira bene gihugu bashobore gufungura. Ikindi nomenyesha nuko umwimbu ugwiriye hakabaho umusesekara uboneka, no kuvuga yuko uwo mwimbu uheze ugashoka hanze. Iyo ushotse hanze bica bizana ya mafaranga mvamahanga, bizanye ya mafaranga mvamahanga bica bifasha mu gihugu kugira ngo bimwe twavuga mu mvo n'imvano, twavuga tuti amafaranga de reserve ya mvamahanga ashobore kuba menshi mu kigega, gutyo ntihagire ikibazo tugira ku bijanye n'amafaranga y'agaciro. Ivyo vyose rero biragira ingaruka mbi, murantunga biragira ingaruka nziza ku kugabanya ya deficit, kuko amafaranga y'agaciro agabanutse, ifaranga ry'u Burundi rigata agaciro, ivyo vyose biraza kugwiza deficit, biraza kugwiza n'amadeni yose araheza kiyongera, kuko hari aho leta ikiheba ya mahera tuvyumve neza ikabijana muri exoneration bagiye gukura ibintu hanze, na cyane cyane iyo umwimbu wabaye muke cyane gose, ugaca usanga ni bibazo bigenda bihamagarana. Rero nyene iteka nomenyesha neza gose yuko uburyo buja muri iki gisata ntibuba butakaye, n'uburyo bugaruka kugira ngo leta izobibone mu kigega mu minsi iza, ngira ngo ko ibiharuro bizogenda bihinyanyurwa neza, umuntu arashobora kwerekana neza ati
bwa bundi mu gisata twashizemo amahera angana gutya vyagarukanye amafaranga angana gutya. Turumva yuko n'icizere kiriho. Hariho mw'iyi minsi batumenyesheje ko hari abatangiye gushorera hanze ipiripiri, gushorera hanze intore n'ibindi bizoza ku buryo bw'uko dushobora kubona neza ko iki gisata cifashe neza. Menyeshe neza yuko ni nagateka ni iteka ku barundi kumva yuko umurundi agenda ku meza agafungura 99% y'ivyo afungura vyose ari vyimbuwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari ibindi bihugu bibifungura bibikuye hanze. Iyo rero habaye ikibazo ngira murumva yuko biheza bikaba birebire. Eka n'abandi bashinga amateka bakaba barabajije nyakubahwa umushinga amateka Kome Manirakiza akaba yabajije ibijanye n'akaga karata ko kwivuriza ko ariko bita kame mu rurimi rw'Ifaransa. Article 44 iravuga ibijanye na kame. Ibijanye na kame ku muntu ataco yifise murerekana amakategori atatu, umuntu atacagira kwari gusa, hanyuma akaba bisununuye buke mu 50 noneho n'abatunzi 100,000. Twariko turiyumvira je niyumviriye none aya makategori n'atatu hagati y'umuntu atacafise hariho abandi usanga badebereza itungo kandi ubona yuko bashobora kugira ico bageze ko vyerekeye kwivuza. Nyakubahwa mushikiranganje kubera yuko twari tumenyereye kamwe tuwamira n'abanyagihugu niyo bamenyereye, nta kuntu ushobora gushiramo iyindi kategori y'abantu afaible revenu. Hano hariho les indigents vulnérables, hakaba rero abafaible revenu ugahita wabagwiza mu bihumbi 3 nk'uko byari bihari, hanyuma hakaba moyen revenu ya 25, noneho na revenu élevé ya 100,000. Ibi ndabivuze kubera yuko yoba ari suite logique de catégorie yuko ushobora gusimbura kuri moyen utahiye kuri faible revenu, hanyuma iyo rero igacuguma kuri twabi. Murakoze. Mwagarutse cyane gose ku burimyi n'ubworozi, muravuga yuko hagiyemwo uburyo butari buke, mugabo mwabajije muti mbega none ayo mahera ari karaja muri ico gisata urya vy'ukuri azovyara inyungu, azogira ingaruka nziza ku buryo bw'uko bihindukira bikadufasha kugabanya ca kibazo dufise ca deficit. Nagomba nishure ntakekeranya yuko imitahe iri kirashigwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi biciye mu nguvu za leta, eka mbere ndetse no mu nguvu z'abikorera twabo na babarimyi bose. Izo nguvu vy'ukuri zerekana yuko umwimbu ugenda wiyongera. Umwimbu wiyongereye bifise ingaruka nziza cyane gose ku butunzi bwacu. Ubwa mbere hoho iki gisata c'uburimyi n'ubworozi pare yaco muri bimwe twita PIB ica iduze no kuvuga yuko na ya croissance économique turondera iraduga. Ariko nshimikire ku bintu bikenyi nka 2 canke 3. Umwimbu mu burimyi n'ubworozi iyo uduze, icambere abene gihugu barafungura bagahaga bakagira n'amagara meza. No kuvuga yuko baca bagaruka kandi bakaba beaucoup plus utile, bakaba beaucoup plus actif kugira ngo bashobore guproduiza, bashobore kugwiza umwimbu usumvya. Umwimbu rero ntushobora kwiyongera abantu badarya ngo bahage. Iyo umwimbu ari muto hagati mu gihugu, no kuvuga yuko ico gice cyose kibura gica gisahirizwa n'ivyo dukura hanze. Ivyo dukura hanze navyo mu nkundire kenshi nkunda kuvyita ko ari kuzera inze, kuko ayo mafaranga usohora ujana hanze woshoboye kuyagumiza ngaha mu gihugu canke ukayashira mu bindi bisata bikeneye ko uza kurondera uburyo bwo gushobora kwinvestisa mu byo udashobora kwikorera. Rero kuja gusumira hanze hariho amadevize abasohotse, kandi hariho n'ukuntu ivyo hanze bigeze igihe navyo bikabura, ucubura nahuza kubisumira ibiciro bikaduga n'ibindi.
mwumve neza yuko iyo ubuzima rero buzimbye ku mwenegihugu kubera yuko umwimbu w'ibifungurwa wagabanutse mu gihugu, naho nyene bimwe vyose twariko turavuga byo kugabanya deficit ntibiba bigishobotse, kuko leta icishira ubwo buryo ngaho nyine ibona ko keneye gusahiriza kubera gira bene gihugu bashobore gufungura. Ikindi nomenyesha nuko umwimbu ugwiriye hakabaho umusesekara uboneka, no kuvuga yuko uwo mwimbu uheze ugashoka hanze. Iyo ushotse hanze bica bizana ya mafaranga mvamahanga, bizanye ya mafaranga mvamahanga bica bifasha mu gihugu kugira ngo bimwe twavuga mu mvo n'imvano twavuga tuti amafaranga de reserve ya mvamahanga ashobore kuba menshi mu kigega, gutyo ntihagire ikibazo tugira ku bijyanye n'amafaranga y'agaciro. Ivyo vyose rero biragira ingaruka mbi, murantunga biragira ingaruka nziza ku kugabanya ya deficit, kuko amafaranga y'agaciro agabanutse, ifaranga ry'u Burundi rigata agaciro, ivyo vyose biraza kugwiza deficit, biraza kugwiza n'amadeni yose araheza akiyongera, kuko hari aho leta ikiheba ya mahera tuvyumve neza ikabijana muri exoneration bagiye gukura ibintu hanze, na cyane cyane iyo umwimbu wabaye muke cyane gose ugaca usanga ni bibazo bigenda bihamagarana. Rero nyene iteka nomenyesha neza gose yuko uburyo buja muri iki gisata ntibuba butakaye, n'uburyo bugaruka kugira ngo leta izobibone mu kigega mu minsi iza, ngira ngo ko ibiharuro bizogenda bihinyanyurwa neza, umuntu arashobora kwerekana neza ati bwa bundi mu gisata twashizemwe amahera angana gutya vyagarukanye amafaranga angana gutya. Turumva yuko n'icizere kiriho, hariho mw'iyi minsi batumenyesheje ko hari abatangiye gushorera hanze ipiripiri, gushorera hanze intore n'ibindi bizoza, ku buryo bw'uko dushobora kubona neza ko iki gisata cifashe neza. Menyeshe neza yuko ni nagateka, ni iteka ku Barundi kumva yuko umurundi agenda ku meza agafungura 99% y'ivyo afungura vyose ari vyimbuwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari ibindi bihugu bibifungura bibikuye hanze. Iyo rero habaye ikibazo ngira murumva yuko biheza bikaba birebire. Umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo akaba yaratanze umuco ku bibazo byose bindi byari byabajijwe. Bamaze kurica ijya nino, iyi nteguro ibwirizwa yaciye itorwa ku majwi 100%. Aha akaba ari naho kino kiganiro cacu kigarukiye. Mwakoze kudukurikirana, nkaba ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ikomeze kubarinda naho ubutaha.